bati dufise igiti cy'umusufu ntoya agashashe nkagashirako nkaca ndakitwa Alice uko kaguruka ni kuguruka ndona Kigingi yashizemo commentaire Ildephonse yashizemo commentaire bisigura ko bose n'abafana biwacu mutima yakinye ngo mbikira ubugari ndajya aca bamwitwa ndajya uriko rumva cy'abantu benshi bangitwa pasteur kuko nkunda gukina amasene ndi pasteur je nibaza ko onye wewe umviriza je ndumukinyi wa comedy sivyo none irake ni comedy gusa mbwira nzo yigutegurire ahubwo mbwira nzo yiteguremwo comedy hama none irya rake twakiniyemo irya comedy y'umubatizo ugira ngo ni rake yo mu Rwanda biga bintu dukina ni kinyoma gishijemwo ukuri kugira ngo abantu bamenye ukuri kandi atari ukuri. Ni kiye kintu wewe wogurira umuntu ariko we ntakugurira jewe kumva ko no kwatura mu kanwa kiwanje ko mvuye ngo nova muri team ya Mutima. Rega skuva donc rateye wewe numvise juste wiwawe numvise inzira yiwawe. Bakunzi wa Burundi Kingdom TV ndabaramutsa cyane aho muherereye peu importe aho muri hose haba ngaha mu Burundi cyangwa inyuma y'u Burundi nizere ko meze neza ndemeze neza cyane of course nameze neza sinaye kuzanga gusa amaroni menshi ni Burundi Kingdom TV ndabasanga mugihe subscribe like share ndetse na comment mugihe uri mushasha utari mushasha ni j'aime commentaire ndetse na partage nta bindi. Iyi ni Burundi Talent Show na musi ndi kumwe n'umukomedian ndajya arajya apana jewe basha ngo arajya ni sawa urakomeye yo turashima nyene urumva ni ryambere tukwakiriye ngaha muri Burundi Kingdom TV idondore. Okay, amaje nitwa Rukundo Jawartet yego sanzwe ndo umukomedian nkaba ndumwe mu baktere bo muri Team Mutima. Yego Warte yego mu baktere muri Team Mutima. Yego kuri wa umukomedian iki? Kuri jewe umukomedian n'umuntu akina amareresi magufi ashobora kuba ari inyigisho peu importe gusa atwenza abantu. Yego hari ubwoko bungahe bw'abakomedian? Ubwoko bungahe bw'abakomedian? Yego jewe ubwonzi ku ruhande rw'iwanje sishobora kukubwira ngo ni jivuge nombre ngo ni yicanke ni ariko gusa icyo nzi ari ubwoko bwinshi juste ariho comedy umuntu agira zirimiwe umuntu agira atavuga yego juste bakoresha amasinye ariho n'abandi bakina juste comedy zabo akaba ari comedy zica ku za audio za audio hari n'abandi bakina nkuko kwiwacu twebwe dukina tuvuga amajambo juste rero ari ubwoko bwinshi bivanye naho umuntu abaherereye no kuntu yashatse kwinjira mu ico kintu. Yego Mutima Comedy team ya Mutima ni team igezweho cyane muri no minsi. Of course. Nakaye kantu mukoresha kugira ngo musumvye ba Kigingi ba Ildephonse n'abandi bakabizi? Je nashaka kukubwira ku ruhande rw'iwanje ariko ntibantumye nashaka ndakubwire ko ibanga nyamukuru rihari ni kuba mu mana. Haga ikintu cyose uzoshaka utari mu mana ico kintu cyose nta ntambwe kizoshika twebwe kuko mu mugwi wacu turafata umwanya tugasenga tugasenga ukanisonzesha nta musi turisonzesha ariko umuntu ku giti ciwe harabo dukorana bakavuga ko bisonzesheje ico gikorwa ku ruhande rw'iwanje jewe ico naco ndakora ariko ico nzi cyo nuko ndagisengera yego kwisonzesha naho n'iyindi sije si bya bose kandi twabihamagariwe tubibemwo. Yego iyo muri ko muractinga nk'umuntu ababonye ashaka kuvuga ati jya muntu ameze nabi canke ameze neza bivanye na hole baguhaye bivanye na hole umaze gukina zitandukanye nko mwikota bakubona gute? Juste nk'akarorero ku ruhande rw'iwanje maze gukina comedy nyinshi
hariho nakinye n'umupasiteri anywa inzoga sawa kandi jewe musanzwe iyo kare usanzwe ndi umuprotesta jewe ntari inzoga anywa ariko jewe nabishatse kubikina kuko twe tukina ibintu kugira ngo vyigisha abantu ninaca abantu badukundira ngo twebwe turahanurana imbere ko dusora video tukumva inyigisho iri muri iyo video rero mu kibano abasanzwe banzi baranzi ko nta nzoga anywa mugabo narigeze kuja ibubanza kubera badukunda aramenya baragira iki acangurira amosteri gusa sina yanse narayitoye kubera batari bwayugurure canja kuyikabisha Shana wae koe urakama wewe ingene numva ntajya navuga gusa nagombye kuyivuga iyo muri ko murandika scene mukina donc muri Mutima comedy ni Mutima yandika canke muraja hamwe mukavuga mwakazana ide yiwe ati bigenda uko nk'ubu muri famille mu bisanzwe ukuntu twebwe twandika mu mugwi wacu uko bama babivuze mu biganiro ba Mutima abanditsi barahari juste Mutima arandika ko Mutima ni chef ego niwe tugira ko niwe yadufashije kurande rwanje aho ngeze niwe rero najewe ndi mu banditsi ko comedy nyinshi ndazandika kandi bakazakira tukaziga ko zigakinwa kandi abantu bakazikunda nacisha hado arandika juste nabo banditsi dufise mu mugwi wacu abantu benshi bakibona yuko donc comme comedy donc ni impano canke ni don bisanzwe kuba umukomedie twebwe ntakubeshe twebwe twakuriye mu mushengero sivyo rero je ntumbwira ngo nitara ngo niki je nibaza ko ivyo byose canda bifatanya ku ruhande rw'iwanje ngo twe twakuze bavuga ko twebwe ni ingabire iva ku Mana kubwe je ndagifata ko ari ingabire yavuye ku Mana kuko si bose abo tuvukana bose ntibakina comedy kubera iki jewe nabavuyemo no kubera ko Imana yatoranije abantu ugutandukanye birumvikanye ego ni nkuko nawe yagutoranije kuba nyarayibona nurenze ndakunda iyo ndi kubona umuntu yakinye ikintu sito ari comedy mbashaka ngo menandikira amenye aya ni mwaguri ya brosa adako mu ndaba nayo baje ndi mbashaka yani ngomba umbwire ukine haga party gatoya wakinye vuga ati akantu vraiment najena basi navuze ati nabishoboye tamu nagira nkoresha si muri comedy zose nakinye kuvuga ati akantu naje ndiyaminiye ati aha nagira nabitoye okay ndavyumva ivyo ushatse kumbwira ariko ahantu hose nakinye sinabandi ko ndikinana uranyemera cha dukinana nta ribi okay jewe maze gukina ama scene menshi juste hariyo scene nigeze gukina nibaza ko iri mu zambere nigeze gukina na Alice duhura Alice yari yagiye gusaba yari yagiye kwa Mutima ari pasteur agiye kumusaba ko yo muha umugabo yo musengera Imana imuha umugabo atazigera ava mu nzu umugabo azokoresha ibintu byose ashaka akavyemera juste yari yagiye ivyo rero Mutima aramusengera ngo Mana ngira mwarayibonye Mana umurinde ubujene bw'ivyimbya bugerane n'ibindi byinshi Mutima aramusengera rero Mutima ashaka kumwatura ko ibintu vyiza nk'umupasteur aramwatura ko ibintu byiza umugabo w'ijunja n'ijambo aca mu kubita ikofe arisa kubita ikofe pasteur umva Mutima ko yavuze ijunja n'ijambo bena kubwiye ko nshaka umugabo atazigera ava mu nzu juste arisa avuye nka pasteur ko pasteur ambwa ati ukoze mu jisho ry'umukozi w'Imana igihano cy'Imana kikubeko yaciye ahura na jewe nari nigize ikimuga juste amajambo na jewe ndayumvise yarangiye juste kwega abakomedi ari gihubu uri mu gikorwa ayo majambo kuko ntibayatwandikira barakubwiye ati gukina uri iki wewe usanuka wavuze n'amajambo atazi kurumva ko twega amajambo ntituzi yava ni yanyangabire nakubwira twumvaza bwa turi mu gikorwa twumva tuzuye amajambo ava muri mwebwe ahubwo ntumumva ukuntu aza gusa je sinumva ukuntu aza kuko barambwira ati wowe uzokina uri umupasiteri mugaba nk'inzoga nta majambo bambwira je ndabimenya
okay nshaka rero nk'irya se nuhuye na Alice duhuye na Alice kuko Alice twarahuye cyane amuhamagara bite mukobwa uvuye ngo ibi birakuraba ngo ibi birakuraba ngo ibi birakujejwe ngo niyo mvuye tiyo uvuye hose ndahazi aho uvuye hose ndahazi mukobwa we nturi umukobwa wa izina nakoresheje ntabyo nibuka kubera biba biri muri ako kanya nk'ubu nuca mfata ati nturi umukobwa wa Yozefu tiyo uvuye rero hose ndahazi rero acatangura kumva ko menga yompe ibiganiro Alice rero amaze gushika nace namubwiye atumviriza rero ndakubwire iyo ngeso ufise yo kubenga abahungu jewe njenje nashaka ndakubwire kuri sezerano ryanje icyo gihe Alice yaciye ambwira ngo toka shetani ndamuga ati shetani ahubwo ntuzi uwo muri ko muravugana makanya ndakubwira uwo ndiwe jewe rero nimba utanzi ntumbone ngo ndikimuga kuja muri Nigeria ntibisaba indege urutaro gusa ruhahagije gise nagerageje kumutera ubwoba cyane amubwiye ati muhira dufise uruti rw'umusufu twateyeyo urazi umusufu wari wo igiti cy'umusufu ndakizi nahajya kiriho kuri mukajiji igiti cy'umusufu ni igiti kinini ya sana gisa hari n'igihe gita amababi gisigara ari igiti kimeze uko reba ati dufise igiti cy'umusufu ntoya agashashe nkagashirako nkaca ndakitwa Alice uko kaguruka ni kuguruka ndona juste nagerageje kurondera amajambo amutera ubwoba kugira yumve ko yompa urukundo Jisa aragira ubwoba arajukumira ati uyu muntu aja muri Nigeria atani segonda bisaba agira ku rutaro afise n'igiti yateye nk'ubu yofata ko gashasha kitwa Alice no muyaga uhari uko kaguruka nguruka naburondera jise bica bituma yumva yonyemerera ko mu rukundo ivyarangiye ndamubwira ati nsoma sawa iyo kare acampa bizu zibiri acama acara nantarika gabaye no vyiza nduba senza nyafite zvazitesa kandi ngimbara abakomedi bakunzwe mu Burundi ni timu ya Mutima cyane yego rako umva muja mukina ku parties zose kwe dukina ku parties zose twisunze ibintu biba ariko biragenda twebwe umve juste tujana n'igihe twebwe tuba mu gihe ikintu juste comedy kutuzandika mu kibano kuko ibintu dukina nawe urabizi uhoro biraba ni ibintu biba mu kibano kenshi ko juste dukinyi baradukunda kuko ni ibintu by'amabiri ko birabashikira none ubu nitumaze imisi tuko dukina ku bintu vya mariage aho umuntu ashobora kuza muri envelope yashize y'ubusa kugira ngo profite photo gusa majority niko bazabaye bakaza n'imisobeko nyene cyane mwumva ko hari abakomediano babinovuga mba uzi nawe hariho Kigingi na Ildephonse bakubwiye ngo va mu timu ya Mutima utore timu imwe muri zo zibiri ujemo ntadevuga ngo ndabiheba ngo kiniki oya utore imwe oja mu yande kubera iki ya Ildephonse canke Mutima Kigingi na Ildephonse icyambere cyo no kubwira abo bose uvuze twebwe kuri je mvuga ati nabo dukora umwuga umwe kandi turakundana je ndatangara mbonye ko muri commentaire ya za kuri page yiwacu Kigingi yashizemo commentaire Ildephonse yashizemo commentaire bisigura ko bose n'abafana biwacu kandi turafanana kuko na Kigingi ndamukunda Ildephonse ndamukunda nitwo kwankana ko dukora bimwe jewe no kuri comedy shimye zabande nabande naje nashiramo commentaire nkaryoherwa nkavuga ati komereza ngaho hama rero bambajije umugwi no jamwe muri iyo migwi ibiri aho wobo nteranije nabo kuko nabakunzi banje kuko nubwo wundasa Ildephonse ndamukunda ariko urumva Kigingi ndamukunda nduba ibaye serie niyo bakura kurasura ducarico ndabizi none nganukunye ntubona ko nkuze vrema nganukunye ntarumva urusoro hawi baenda dotuvuga bayizanye bakayishira wotuvuga kameme rafete ifo kuba nk'umuntu akuze nkavuga ati ndavye ukuntu Kigingi akora ndavye ukuntu Ildephonse akora noja ngaha jenda ndetse kukubesha jewe yoba muri abo babiri hariho udashigikiye ibikorwa by'iwacu novuga ati noja ngaha tutaratangura abo bose jenda bakunda sawa kandi abo bose noji wabo bose
noraba ukuntu nigabura byavana n'uwacumbye bunini bose mu bisango baracumba baracumba neza vraiment ni nka petit frère cyangwa petit sœur wawe agomba kwinjira mu bintu by'amakomedi ni iyihe conseil womuha conseil nomuha yego umambajije ko ntitwafashe umwanya ngo tuyage byinshi deja petit frère wanje ari ndani turakinana je muri timu ya Mutima ni jewe jenyene mfise uwo tuvukana ariyo bisigura ko yisanze je sinamubwiye ngo uraza sinamubwiye ngo uraza ko kirazira kwinginga nta muntu yaje muri timu Mutima ngo Mutima yamutelefone ngo wewe ngo uraza oya umuntu wese afise ukuntu yaje umuntu wese afise ukuntu yaje nawe urafise ukuntu waje muri iyi game nyine birumvikana kandi itandukanye no wundi umuntu wese afise ukuntu yaje je petit frère nisanze turi kumwe ariko sinzi ukuntu yaje ariko turahurirayo bigakomera birumvikana shaka unkinire kajya akantu ka Mutima ubwaro ndajya ikini kwadi urumva ibandanye urumva wese juste ugitangura emission bavuze ngo ndagiye urabona ibintu twebwe ikosa tutokora Mutima urazi ibintu yamenyekanye ko yatangiye kumenyekana kurajya ivyo nyene ndajya juste sawa juste bijya byose ni vya Mutima afateje kubivuga ntangora ni vya Mutima bijya rero jewe nta bubasha mfise bwo kuza ndavyigana canke ngenda hano ndavyiyitirira uko bijya ni vya Mutima jewe nanje ndafise ibintu vyiwanje bashobora kuba banzi uko duheruka muri concert Bubanza Igihanga muri village ya Kane ndafise ukuntu jewe ndi kuri scene banyita ndafise ubuntu baguma bambwira ngo nibiki ngo kuri kunywa kuzi ngo ntiwo nkwize zikuraba juste ivyo nivyo nakinye juste abantu bakwita bivanye n'ibihuburimwe uko Mutima yakinye ngo mbikira ubugari ndajya acha bamwitwa ndajya uriko urumva ngo juste bamwitwa sawa kubera yavuze kada kantu ka sawa juste ariyo scene no kina bakacangitwa ukundi kuntu je abantu benshi bangitwa pasteur kuko nkunda gukina amasene ndi pasteur kandi jewe nta pasteur barampezagirira umuntu umwe niwe yavuze ngo bijya bintu dukina ni kinyoma gishijemwo ukuri kugira ngo abantu bamenye ukuri kandi atari ukuri nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko ikinyoma gishijemwo ukuri ni kinyoma jewe kuko kubera ndiko nerekana nariko nkwa Monster ico ni kinyoma kuko je nta Monster inywa mugabo ukuri kuhari nuko hari aba pasteur bazinywa abenshi iko nukuri yego rero umujye mu pasteur yibonye acamenye ukuri ko baratumenye kandi baratumenye ko tumwe inzoga kandi mbwa kuri jewe sukuri uko nanye ndafise ukuntu nahinyanyuye sinko ndabivugire kuri micro kugira ngo nanje nkwe ariko ndibaza ko indani byari biriyo nibanga ariko amazi keke ndashaka kwibwira ko karaka Monster twarinze gusengera rega turafise cishado arafise ingabire yo gusenga cyane mu mugwi wacu ashobora gufata ifana juste Monster akayihindura fana aho rero aho ntunakiniraho hantu wabikoze n'umwe wenge nta nundi muntu arabikora kandi nundi muntu azobikora ninde afite byahetse reka tubandaye ariko uvuga mwe wikani bugari ujya muntu ngere okay birumvikana ujya niwe cyamamara wenyine ntabona nego abandi bakorera munsi yiwe nta birenze nego yavuze ngo murakandagira ibirenge nego sawa sadu kubabarire kweli wewe urafise ahantu wifuza yuko comedy zo mu ndi zogera yego habuze iki ugira ngo igere kuri rwa rwego wifuza kwigerako ni kihe kintu cokorwa sawa ibi mbajije nivyo birirwa babajije n'abaririmbyi batandukanye ku mayemusi atandukanye ikintu cokorwa uno musi twebwe turakina comedy tukaca twirukanga kuri page yiwacu ko twebwe dukorera ku Ndundi TV tukaca tuyikubitako none nka benshi bakubyaje noja kugura ngo ndiko ngura ngo amamega ngo nje kuri YouTube uzumva ngo ubisaga ku mantuze ya ku mapage kuri Facebook bazikuye kuri channel yiwacu bashizeko bibonekana ko ivyo bintu ataki unu wari kugenda akavuga ati jewe ndafise appetite akayaba kuko kuyiraba kwirukira kuri YouTube yiwacu nakwa duteza imbere aca yirukanga kuri Facebook aca bisangaho kuba ivyo biri mu bituma
komedi y'u Burundi idashobora gushika hajya ahantu yoshika urumva ikibituma nuko hari aba promoter badukura kuri YouTube bakadushyira kuri Facebook bigaca bituma nabeshi icyo usaba nuko biheba je cyo nsaba nuko kubiheba juste aha mu Burundi dufise ukuntu dutwara sino kwinjira mu Burundi ariko bama barekramye droit d'auteur kandi jewe nabyonze ariko uno munsi uza wumva umuririmbyi asubiyemo indirimbo y'undi muririmbyi yaririmbye urumva ko ukabona umuntu ariko aragira juste amakopi y'ibintu by'undi muntu biri mu bituma uwo muntu adashobora kumva yotera imbere nawe uravyumva Watel we nk'umuntu agukeneye apare kuri muri team ya Mutima ni zihe platform ukoresha umuntu yo gutorako jewe mu bisanzwe bivanye nuko urabona ubuno buzima turimwo sinovuga ngo ndi mu buzima bubi jewe ndi mu bantu bagoye neza kuko yo mpana uravye ukuntu meze sinocana ngaho mvuge ngo ni bogare ndashima kuko ibi nta gihe kinini ndabimazemo ego bisanzwe rero jewe ni umuntu yonoramwo jewe nsanzwe ndi mu producer ndakamera ku mariage mariage menshi twama twahuye abafana bacu ku mariage ndiko ndakamera ko ndagira iki ndafotora ndakamera ndagira baba usanga umuntu ariko ari paranganya mu tuntu n'utundi kugira ngo ashike ndagira decoration ama decoration kubera ko mama we wanje asanzwe afise inzu ikoreramwe ivyo bintu ama decoration y'imodoka n'ibindi kuko dukorera ngako mu Kanyosha kujya gatandatu no dukorera ibintu vy'imanza iki amasare urashaka kuya decora umva ko je nkorera mu bintu vyinshi mundi navyo twebwe twize ibijanye na sante by'ubuganga umva ho hose ibintu ndiko ndakubwira sino manguzo usange nga mugabo hose umva hari ikintu wokenera muri ivyo uhasanze urambona yego umva ukeneye umuntu akugira decor kuri mariage yawe imodoka amafoto apare amamba house arabonetse n'abandi babikora neza ngo umujamari ngaha akeneye support yawe mai go yego afite nawe urimo Watel ndakwaza ibibazo bitatu urabyemera mugabo werekanye bibiri sinzi ko iwawe bitatu bimeze uko afite wayo wabitahuye nikoga ntari nagutahuye kuko wanse kugira kidakime iyo nyereka bitatu wabugize ikimenyetso cy'umuganda afite nabangize bine oya iyo ugira udutoki dutatu kuri jewe nabangize bine yani ngize bibiri mbangize bitatu okay biravana n'ukuntu nuko nyene yabimeze nta biri out cyane n'ibintu nsanzwe ukora yego nikiye kintu wewe wogurira umuntu ariko we ntakigurira ikintu jewe no mugurira ariko we ntakingurira canke ikintu abandi bakugurira ariko we ntuki canke ikintu je no kugurira ariko we ntukingurira ikijeni baza ko ivyo nshobora kugurira umuntu nawe ntangu ni ikintu kimwe numuduga sasa nakubwiye jewe ubutaye kurasuzugura kwe nofunda ikugura nk'imari y'akamarengero gusiyo no ikugurira reka kugira niyumvire kukikugurira nuko mba mbona ko ico kintu we toshishikanako je niko ndavyumva ariko sinzi wewe uko vyumva gusa byakunaniye yego kwe none kuri wewe nigiki isanduku ry'abahamba umuntu yego niyo ushobora kugurira umuntu nawe byakunda nawe we wavuze ku bantu wari we wese yego byakunda deja uba uri hariya apana nga nyene hariya yego umva woyingurira gute donc de kugurira gusa ntiwoyingurira kwera uba wagiye none ndaguha akararo kari hafi nabahe abantu bavuye bakazuka amasanduku bamaze kuyagura aya nabo afite reka ariko uremera ko bariho uko twebwe no ngaha je no namukujanako yafuye baramushira muri serikeye ariko acarakorora ari muri serikeye none yo ntiyoshobora kuyigurira uwari yayimuguriye ntaco reka dukremwe ibintu bya comedy byo muri VHL ngene urumva ni ikintu umuntu ahuguriye utomuguriye twemeranye basi ico ndacumva mugabo hari ndi kote ntacumva ko nabikubwiye nuco njaniranye abapfuye bakazuka none basi kadufate
ni pourcentage zingahe ziba nyinshi 0,5%. Urumva ego nta iyo ndakwemeye. Okay, nakubwira rero nyimba nk'ubu turi nk'abahungu benshi ngaha donc turi abakobwa benshi ukaburi ngaha wewe yego tuvuga ko ari abahungu nyine naho nyine urumva nyine okay aho rero urantinze ndavyemeye ariko nanje wantahuye gusa mu buzima hariho abantu badatsindwa abo bantu babaho kandi ndi umwe muri bo uva afite ndagutahura cyane uramutse uvuye nko muri timu ya Mutima ukagira timu yiwawe ni izihe facteur wogira ati uwo muntu agomba kuza muri timu ya Water timu Water jewe nkuko wabimbajije nari nabikubwiye twe twakuriye ahantu basenga batubwiye ati kirazira kwihatura kw'ibintu jewe kumva ko no kwatura mu kanwa kiwanje ko mvuye ngo nova muri timu ya Mutima rega skuva donc urateye wewe numvise ahantu juste wiwawe numvise inzira yiwawe uriko urakreye ibintu bitabaho bitazobaho gusa bishobora kubaho sinze ndatumire nk'ima y'imyaka 2 uvuga ngo sinkiri muri Mutima Nungo birashobora gushika ko turi ngaha kwisi mugabo jewe uri kurambira ngo hamwe no uvayo uri kurumva hamwe yo gusohora base nkandabishye muri yo sanse hamwe yonsohora Mutima kansora akavuga ati wewe ndagusohoye genda ukore umugwi wawe jewe kukubera igituma ndiko ndakubwira uko je nubaha cyane umushefu wanje shanye ntubivuga sha twumva ngo mwavuye je ndubaha cyane umushefu kandi umuntu wese atuba chef abari mu nzira yo mukubita kudeta ibyo byabaye no mwijuru ngo Rusifa ngo yashatse kugarariza Imana rero jewe nubaha cyane umushefu nico gituma ugiye ayeri ya shefu biwacu muri timu mudoma niti kuba tayiswe timu waritege mpenya atari bayitanguje ko ataje nayitanguje gusa nkuko wakivuze ukuntu wagitwaye nagitahuye hamwe ansoye no gusora vyama vyabaye mugatankura mu nzungwa ntaye hanze gusa avuga ati je ndagusoye twakoranye kenshi tanguza umugwi ugire jewe character no kwisunga ivyo no kwisunga kugira ngo mpamagara abantu icambere cyo sino guhamagara sino guhamagara mu mugwi wanje atakintu ushoboye ne nk'undi wantashira mwa hashoboye arabishoboye mugabo si ya samples ne samples aho ugira untera amanyama oya gusa nyine vuga ati ndabishoboye urashoboye rega ntushobora kumva kwigikomere kibabaza utigeze kukigwara aho umume nkana umunyenga hari abantu batubona ku kiyo ngo bimeze neza ariko ntibazi ingorane tugira nazo bazi mbega video kugira itangura ihere bibaza ngo bagumije ko kamera oya duhura nyene na byinshi ariko gusa tukavuga ati imbere ni heza hamwe n'Imana nyene nuko nyene urumva hari ingorane abantu dufise twese twifuza kwa bakuru ariho ke bitoba mu mwanya umwe gusa icyo dushobora gukora umwe muri twebwe akazamuka tukagenda tuzamura umwe problème kihaba nije ntangura yani iyi ni isi gusa nyene niyagusora ni byiza natagusora amahoro ni menshi ubuzima butangwa n'Imana gusa neza cyane numva norangiza turabashimiye cyane bidenge afite ibibazo byanje bitatu ntibyakwiye ibibazo jewe ndi ngaha kandi sinaje ntafise umwanya Maya ndi nawe mbaza kandi ndi hari urakunda histoire y'u Burundi ukunda uvuga uyizi ko parti nini ya cyane je nta parti nini ya cyane ndayizi ko usibye vya bindi twiga muri étude d'imiriye muri primaire sinagiye urumva ko ni gisatanize bitajanye ni na histoire gusa histoire kuyimenya ni vyiza kandi numvise ariko bavuga histoire y'u Burundi canke radio sinca nzimya ngo mpindure umurongo ngo shire ku muziki ndarindira nkumviriza ushobora kumbaza ibyo nzi ariko ivyo ntazi ndakubwira ibyo ntavyo nzi kuri histoire y'u Burundi kuko histoire zabaye mu Burundi ni nyinshi ni imvura yazo sasa rero nkunze ukuntu uvuze ati nize mu 4e na reka rero ndakubaza ni yihe ndayite like dufise très important cyane mu Burundi
yo bigira kangahe kwisi ifise profondeur ingana gute je nibaza ko ibyo onye wewe umviriza je ndi umukinyi wa comedy sivyo none irake ni comedy oya afite wambira gusa mbwira nzoyigutegurire ahubwo mbwira nzoyiteguremwo comedy hama none irya rake twakiniyemo irya comedy y'umubatizo ugira ngo ni rake yo mu Rwanda ni rake Tanganyika none ubwiye ngo rake yo mu Burundi none Burundi bufise rake zingahe gusa ibyo kurambira ngo ni yakangahe ni iki gusa ico nzi coco no kwivamwe agacinga nanje nkagahotora ikavamwo ifi bitwa inshinga nkihotorera canke ikavamwo ibintu vyiza gusa je nashaka wumve kino kintu nashaka wumve kino kintu abakomediye mwuba yego gusa urumva ibyo bibazo ariko urumva ibyo wumva jiji ntiba bijanye n'akazi nko oya umviriza namanje ndabwira ati ibibazo bitatu ngira ndakubaza kandi nanje naguhaye uruhusha kure cyane kirikoze naguhaye yego naguhaye uruhusha ariko jewe naje ngaha nk'umukomedi afite kuvuga ngo wakumbwira ava ti sister rero naje ngaha nk'umukomedi urumva tendi bibazo byawe bizarre gizaye no bandagukengereye kandi nabakunze watera wakoze cyane yari amateka adasanzwe kuza mu bwami bwacu nyine urumva amahoro yari menshi cyane yego je ndashimye cyane novuga ko noshima cyane kandi jewe sinari kuza ngayo ntari umukomediye nkaca numva ko no ivyo no bikesha abangejeje aho ngeze yego uyo nawe urumva nta wundi ni Mutima comedy jewe nico gituma wumvise nagumye namuvuga cyane hari impamvu namuvuze cyane je ndifuza ko umunsi umwe ndobakoresha muri babiri je na Mutima we na Mutima kwe urumva imana niyabisha igihe nicagera yego ivyo tuzobigira hama nkuko turi ku musozo jewe nababwiye ko ndabashimiye muri TV ya Burundi Kingdom TV numva ko ndayishimiye cyane kukubera ko juste ikuntu je ndayiraba ndayikurikirana ntabwo irondera abantu gusaba bo hejuru ariko irarondera nabo hasi kugira ngo ubuze ukuntu yikurikirana zo mporira juste je mpora ndayiraba ndakubwiye mpora ndayiraba kuko ari kiganiro wewe wahaye abatipe babiri ko b'abastar baranakuririmbira juste b'abastar bazwi bavuga ngo baramba barara urumva ari ibintu byinshi kwara je ngabire ibintu byo kuririmba nzibiga byo muri eglise by'amarapu cabingora yego irumvikana abakunzi ba Burundi Kingdom TV murabitse ko ndabakunda cyane namusi byari serious sana nibagiye no kuvuga izina ryanje basha ni plaisir bose demozi naye murabitse ko ndabakunda ndabasanga muge subscribe like share ndetse na comment basha barumva ntorangiza no mujama gusa nyene nta konti allo hariho n'izindi ngaho hepfo zirabe turamukoze cyane ciao ciao